Ibikorwa by'ishuri twatanguye kuri uyu musozi wa Makamba. Twatanguye ari icyumviro kije mu bavuka mutumba bo kuri uyu musozi, tujya hamwe dushira ingufu hamwe, turifyaturiza amatafari, hama turataba n'ikibanza turaduza ikirasi ca mbere. Tukidugije tubona ko byaba byiza ko twabandanya gushika kuri aya mashuri mubona tugeze ko ari ibirasi 8, kuko kuva tubitanguye izi zose zabaye ingufu z'abavuka mutumba gusa zonyene, kuva ku itafari gushika aha mubona bigeze ibikorwa kuri uyu munsi. Ko twatanguye ibikorwa byo kubaka aya mashuri mu mwaka wa 2007 ku nguvu zabene igihugu bo kuri uyu musozi wa Makamba. Intebe ico tukivuga ko nuko tumaze kubona ko dufisa mikoro make, twebwe abavuka mutumba twarakoze ibishoboka byose, turiyaranja mu buryo bwose dushoboye. Duti abana ntibabura agatebe baba baricarako, rika umwe n'igihugu agure urubaho hamazane abana ro nkaho bicara. Gusa intebe mwabonye dufise ni intebe zitarenga 34. Izo ntebe 34 dushimira intwaro baradufashije, baduhamwe intebe 12 gusa zonyene izo baduhaye, zimona zifite irangi risa n'agahama. Turavye intebe abana bicarako, umwana twavuga ko intebe yicarako si intebe ishemeye kuri iki gihe tugezeko, si intebe ishemeye, kandi ivyo bigaca bituma n'umwimbo uza kuba muke ku bana, bivanye naho yicaye ingene haba hameze. Abana ntibicara hasi, ni uwo mwiyaranje ne navuze, twiyarangiye kuri uyu musozi tugashinga igiti hari ikindi hari tugaca turambikako urubaho kugira ngo abana baronke aho bicara, tugaca twiyaranja tukabakorera n'akameza bandikirako nyene dukoresheje vya biti kugira ngo umwana aronke agira aho yandikira. Akamaze dutera imvukira ubwa mbere nuko bokumva nkuko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko arahimiriza abamaze gutera imbere ko boja ku misozi babo bagateza imbere ku mitumba babako. Twasaba abavuka mutumba ko nabo bo kwibuka aho umusozi wabo, ko umusozi wabaramuye naga twita abakazana baja kubaka mu zindi ntara, muga barafise uruzogi hano, batera uruzogi hano, ko bo kwibuka nabo bakaza bagafata mu mugongo ibikorwa by'iterambere ko birakorwa ku musozi basanzwe bavuka kuri umusozi wa Makamba. Ikintu gikenewe muri rusange ubucihutirwa, ubwa mbere turakeneye intebe kugira ngo abana bicare bige neza. Kigira kabiri, turashaka ko muravye n'ibi birasi bihari, mona ko atari birasi bishemeye, turakenya isima. Atari ibi birasi bitatu mona bigiyemwo bisize amabuye, ibindi birasi byose bimeze uko nyene. Turashaka ko hoboneka isima, ibirasi bikagenda ibirasi bikaba birimo neza, kuko ivyo biratuma n'abana batagira abana bacu batagwara amavunja.